je natanguye kunywa drogue ndi muto y'imfite imyaka 8 natanguriye ku nzoga hama nyuma zaho bivanye n'environnement n'ahantu nari mbaye n'abo twakuranye ndanywa urumogi tabi après ça ndafata n'ikiyayura mutwe cyitwa booster benshi bakizi nka booster twebwe kenshi dufata ivyo nabonye si bito kandi ndashobora kubiheba ko namaze n'igihe ndi mu kigo atavyumfata yego anye ndamaze Angel 20 wumva iyi 20 dimanche prochain niyo nzoba nk'igicukezi okay wase bakunzi ba Fresh TV desa 57 twongeye kuramutsa ubugira kandi twongeye tuvuga mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye uno munsi twaba twagendeye ikigo cyane mu Nyabugete gisanzwe cakira aba jeunes canke se ugwaruka basanzwe bafata ama drogue atandukanye aho twashoboye kwakirwa n'umurongozi waho canke n'utwaye kino kigo reka rero atwakire uko mugenda murabona ibikurikira muri kano kanya reka tubanze tumuhe ikaze atwakire maze agice tuganije mu byinshi mu bya kino kigo murakoze. Koze cyane Ego hano Jeune nitwa Viateur abasanzwe ndi umurongozi w'ikigo cyitwa Strong Bridge gisanzwe gifasha abajene kuva ibiyayura mutwe kiri ngaha muri quartier Nyabugete Ego muri zone ya Kanyosha commune Muha. Murakoze cyane mbega iyi centre batanguye ryari gushika n'amasuko turavugana iyi centre igihe yatanguye kera uko byatanguriye mu byiyumviro byacu aho Imana yadukuye habi ko natwe twari je mbona gutya nabaye umwana w'imwibarabara imyaka 4 maze kumwana w'imwibarabara ndavayo maze kuvayo navuye ndi munywa mogi nywa drogue zitandukanye munyuma yesangirira neza arankiza ankura mu byo biyayura mutwe maze kuvayo niyumvira gufasha abandi ariko neza na neza iyi centre yagiye gutangura haraheze amezi 5 bitanguye ngaha turi ariko aho twatanguriye ni muri 2 aha turi muri 3 mu kwa gatanu zo kwiza umwaka turiko turakora mbega namwe mwavuze ko muba mwarigeze kubinwa namwe hari indi centre ishobora kubafasha kugira ngo bitume mugana icimbiro namwe ko mugira centre nk'iyi kubwabo bana oya nta centre yadufashije ariko nafashijwe n'umuntu yari mu evangeliste mu butumwa dusanga ku marigara aho twabinywera ahitwa Terence ubu yarapfuye n'umukozi w'Imana amaze kudufasha tuvayo ariko ncangira umutwaro cyane ukumva nanjye nofasha abandi kugira ngo bashobore kuva mu ibi icimbiro cyo kugira centre nuko nabikoze kenshi ndabasanga ku marigara hanyuma biranduhisha ariko niyumvira ko nobashira ahantu hamwe nkabegeranye umunsi umwe mpora n'umuntu twagize projet ariko amafaranga ntitwayabona twabonye twobigenza n'umuntu ambwira ati iyo projet yanyu ni nziza ariko nta mahera dufise ariko ngoma ndagufashe avance y'inzu ndayigutangire atangira amafaranga 1 million ayo niyo yatumye dutangura mbega abana byaborohera kugira ngo mushobe kubageranya ku buryo mubazana hano muri centre nivyo mwarabasanga ku marigara ariko kugira ngo bikunde bishike kugeza mu bagazana muri centre biraborohera biratworohera kuko twe twarabinyoye turazi strategy dushobora gukoresha ko twarabasanga ku marigara bari bose ndatumenyereye ariko bavuga ati twebwe tutarosanga tuba turi ngo base duhunge aba bagenzi babidufise tuhamara iminsi turabona byo tugora rero twe igihe tugiye aha tuja hose usanga batuzi hanyuma ikirenze ikindi nuko twebwe abo dufashije bagakira nibo baca bagaruka tugafashanya ico gikorwa kugira ngo bashobore kugirane dushobore gushikira benshi kuko nibo babazi amakwe yabo aho baba ari hose kunzi tuba tuzi ubabare babaye n'ibintu bamerewe mbega bamuzana aho mu gisunga ku myaka ingahe kugeza kuri myaka ingahe aho mubatora aho mwavuze ko mubatora ku marigara ariko kugira ngo mubazane hano muri ku myaka ingahe gushika kuri ingahe murakoze cyane ni ikibazo kigorana kumenya kuko burya kunywa drogue aba usanga bafite imyaka myinshi ugasanga babihera mu myaka 12 13 hanyuma akagenda araduga aza kumenyekana ko anywa drogue afite imyaka 18 abeshi je bari ngaha
usanga ari abo baba bamaze kunanirana biba muhira bigwa mu gasho batwaye mu mpimba bagatwara ahandi hose vyaranse hanyuma rero abavyeyi bagahitamo kurondera aho bashira tubasanga ku marigara rero gace tubazana rero uvuga yuko hariho abana bafite imyaka 20 ngaha bafite 18 hariho watashe yari afite 14 hariho n'uwundi tuvuga yari afite imyaka myinshi afite imyaka 43 umva ko biravariya ngabo benshi usanga aje yabo akenshi ni 20 a 30 mbega imiryango yabo aho ikibafasha kugira ngo bikunde ko baza hano canke bamaze gushika hano hari iki ishaka kubafasha imiryango yabo kugira baze akenshi bazanye n'iyo miryango yabo kuko baragenda akababwira to basinze ku marigara babana babwira abo bahuye baribo hama bakabazana abavyeyi hari abavyeyi ashobora kuza gakontribuwa kugira ngo bashobore gufungura hari n'ubundi vyanka bikanka kabura amafaranga abo bose rero tubashira hamwe bagafuma basangira ivyo baba barose uko bari bikeye mbega hano muri centre hoho baba babayeho guke ku buryo biraheza bikaborohera ingene mushobora gufata nk'abana bashika 20 bangahe mushobora kubatunga kugeza aho bashira kubiha bagataha mu miryango yabo ni igikorwa kitoroshe gisaba gusenga kuko Imana ni ikiza ariko turakoresha n'ubundi buryo hari abapsikologe ngaha bafasha akaba n'abaza kubashinga intahe abashinga intahe babihevye hakaba rero n'abandi baza kubasengera ibyo byose turabishyira hamwe kugira ngo by'ukuri turazi ko Imana ari itabara umuntu ishobora kumukura ahantu abohewe habi ikamushira mu kindi kibanza ciza ndavuga ku bijanye n'uburyo financier hoho biraborohera uburyo financier biratugora gose ni kenshi twamanitse amaboko tukavuga ati ntibishoboka mugasanga no munsi rose umuntu akuzaniye umuceri kakiruyo ukaronka uwundi muntu ajubona ajaga kontribuya natwe nyine ugasanga n'imiryango yacu ugasanga biriko biratugora kuko usanga ufashe uburyo bw'umuryango ubuzanye ngaha ugasanga no muhira ntibiriko biroroha n'ibintu ikibazo kigoye rwose ico kubafasha cy'ibyo finance mbwa turizigira Imana ko izokora ku mutima abantu bagashigikira igikorwa gishoboye gushika aho ngishobora kubakirista nk'umuntu ashaka kubakurikirana ikintu kiganiro caje akifuza ko hari cyo yoterera canke yaco yafasha ku bwanyu kubw'ino santé kugaba bana ko nibwo Burundi bweje nkuko twakuze zikunda kuvyumva ico ashaka gufashaho canke ico yifuza gufasha yo bigenza gute hari ikibazo kitugoye gose kuko iyi santé mwabonye natwe turapanze amahera kuriha biratugora gose kuronka amafaranga yo turiha urabona ko ari hanini turapanze amafaranga arenga miliyoni 1,500,000 nukuvuga yuko n'amafaranga atoroshe kwegeranya ariko bigora ariko twebwe twari twiyumviye kuko tubona uravye ikibanza barimo cyo muri ville ngaha muri centre ville turose nk'ahantu ruguru twari akaba ariho tubashira byo koroha cyane nk'umwaka rero twari twaragiye turidentify ahantu hari mu Cankuzo turaronka ahantu hangana amahegitare 4 bahagusha amahera atari menshi amahera ya 1,000,000 amahera twayose ariko nk'ubuye nk'umuntu adufashije akaturosa nk'amafaranga ya 1,000,000 tukaja kugura aho hantu kuko twifuza kubaka centre uyu munsi ko turafasha abahungu ariko kubaka centre irimo partie y'abakobwa irimo partie y'abahungu ikabamwo centre dométrie aho bigira imyuga ikabamwo amatere ya basket na football ikabamwo nyene ibintu byose bikwiye kugira ngo turonke aho dushobora kurimira ibyo bashobora gufungura dushobora kuronka aho twororera nimba ari nkoko canke ibindi ibyo bashobora guca bafungura n'ingoga rero uwo dufasha ico kandi n'uwundi wese yoshobora kudushigikira mu buryo bwo gufungura ashobora gutaronka amafaranga y'imiliyoni ashobora kudufasha agashobora kuvuga ati ndashoboye kubashira umuceri naco naho badufashije ikintu cyose umuntu wese ashobora gukora naho amafaranga 5,000 naho 10 naho 20 naho 50 arashobora kugira icyo ashoboye gufasha kuno minosanzwe. Murakoze cyane mu kurangiza ikiganiro cyacu mbega hari intahe zoba zihari nko ku bana bashobora kuba baramaze kubivamwo bagasubira mu buzima busanzwe mwatangwe kubafasha bari kubona ibiyayura muto. Ego ngahanye hariho abamaze gukira tuva dutanguye centre yi hariho abamaze gukira
bamaze gutaha turafise abajene bashika 17 batashe bameze neza mu miryango yabo bamwe basubiye ku ishure abandi bari mu miryango bameze neza bariko barabandanya ubuzima bwa misi yose abo twafashije imbere tutaratangura centre hari nabo dukorana ngaha twashimye guca tubazana kugira ngo dukorane iki gikorwa jewe Imana ikirahamagara ko iki gikorwa hariho umwana umwitwa Floris nagiye gufasha mama w'umushatsi we wari waravungutse turamufasha arakira no kuvuga je nasavye Imana ngo mana uyu nimba vy'ukuri ko hamagara igikorwa urakiza uyu mwana uwo mwana yari baramutwaye muri centre muri Tanzania vyaranse bamutwaye muri centre mu Rwanda vyaranse ariko Imana iramutabara iramukiza imukiza atana centre aciyemwo ko twamufasha tumusanga yari uyu onye twashe tumuzana ubu turakorana ngaha turafise intahe zigaragara nanje ubwanje ndi ntahe igaragara naho ndabira uwo munsi narakize yankijije rero naho yagiye ngo riki gutabara urwaruka ariko Burundi bwaje. Murakoze cyane kucimbe mwavuze ko mwipfuza kugura mwari mwimvire kugura ruguru ku buryo mu centre mu nyubako ruguru apa yuko mushaka ahantu hanini mwoshira n'amameteni ikindi cimbire nyamukuru catumye mwimvire ko mwoja kure y'igisagara ni kubera iki cimbire nyamukuru catumye ko twoja kure wana ngaha ni hafi y'igisagara abana baza ngaha beshi nabo ngaha mu gisagara no kuvuga nimba avuye ngaho mu Kirangatirwa akava mu Ngagara ariyumvira gutoroka kugira ngo acagenda n'amaguru asubire muhiri wabo muga ari mucankuzo agatima ko gutoroka kohera bwa mbere hama kamenya nico yaje gukora ngaho hantu hama niyo bari ko bamudugana nivyo birafise ico biba biriko birakora umutwe wiwe avuga ati bwa bundi bya bintu nakora ni ibintu bigoye nk'akarorero mu Rwanda bahe mu Rwanda amasantre yo mu Rwanda hariho nk'iyiwawa ugiye iwawa umarayo igihe no kuza kuraba ntivyoroha uwo mwana ashitseyo ariyakira agaca agendera ku mategeko ari munsi y'uburongozi bw'iyo centre twe ngaho ikitugora niki nuko baba bari hafi ugasanga bariko baragorana ugasanga bariko baratera induru kubera baba bazi ngo nsohotse iporotayi ndagenda n'amaguru ndashika. Murakoze cyane ego noneho mu kurangiriza abo bana kugira ngo umuntu ushobora kubona hari udukoko dukurikirana akavuga ati ndafise mu muryango abana bameze uko cyangwa ndabona kwirigara abantu ari imbabazi numva nanje boje muri iryo centre aho kugira ngo bashobore gushika hano bisaba ko mu mwagiye kubitorera cyangwa umuntu ashobora kwimvira ati ndamuzana muri iryo centre bo mwakira kumufasha. Ego ahonye umuntu yaje turamwakira tukamufasha ubunye kubera intahe dufise nyinshi zamaze kugenda bagakira ubu kenshi barabazana turabasanga ku marigara n'ivyo tukareja kubatera intege mugabo benshi barabazana bakabazana ngaha cifuzo naho tworonka ruguru nuko isante tuyigumana tukaguma akaba ariho twakirira ubwa mbere hanyuma tuhamaze nk'isomene amasomene abiri tukagira ngo hariho intambuko ya kabiri cyo tumujana aho handi mugabo aho iyi centre yitwoyigumana ikaguma ari centre yo kwakiramwa abantu. Murakoze mu kurangiza n'akaye kaje mushobora kurangiriza ko haba bari hano hagati mu gihugu cyacu Burundi canke ndetse n'abari hanze y'igihugu. Ico ndangirije ko bwa mbere nashimiye iyi televiziyo Twagendeye hano mwagize umutima w'urukundo kandi kuko muri kumara ko niko gidasanzwe. Ubwa kabiri ndateye akamo leta y'u Burundi cyane aribo bashobora gufasha abana b'igihugu nkatera akamo amashirahamwe mva makungu nkatera akamo abari hanze y'igihugu bafise umutima wo gufasha by'ukuri bashigikiriye igikorwa twebwe twagitanguye kiri hasi muri uyu munsi turabona ko biriko biragorana uwo bafise umutima w'urukundo ashigikiriye igikorwa ko je ndiko nababwiye twe turavugana naho zindi umwana wamwe barabara ariko uyu munsi mfise umugore mfise abana mfise umuryango nari naramerewe nabi ndifuza rero ko nabo bana iyi Mana yankoreye ivyo ishobora kubibakorera navyo yego turatera kamo n'amashengero kugira ngo amashengero ashobore kugira ico akoze kuri aba bana kuko n'abantu menga baratawe n'abantu menga bataciyumvirwa kubera ibi baba bakoze mu miryango bigatuma famille barojeta rero turatera kamo uwo muntu wese gica akora kugira ngo vy'ukuri ashigikire igikorwa gishobore gushika ku ntumbero adushikaho tugira ngo drogue yaheze mu gihugu cyacu Burundi. Murakoze cyane gose. Imana ibahezagire. Amen.
muvyumvise rero ikigo turimo yatubwiye byinshi kubwa runo rwaruka cyangwa kubwa abajene. Reka rero muri kano kanya dukurikirane umwe mu bamaze gukira mu bafashijwe n'iyi centre akagere aheheba ibiyayura mutwe maze ubu akaba ari mu buzima busanzwe nk'urundi rwaruka. Nitwa Ntwari Floris, nkaba mfise imyaka 28, navukiye mu Nyakabiga muri Kigwati, hama mvuka mu muryango w'abana 4. Abavyeyi banje bose baracahari. Jeune natangiye kunywa drogue ndi mutoya mfise imyaka 8. Natanguriye ku nzoga, hama nyuma zaho bivanye na environnement n'ahantu nari mbaye n'abo twakuranye, ndanywa urumogi, tabi. Après ça ndafata n'ikiyayura mutwe cyitwa booster. Benshi bakizi nka booster, ino twebwe kenshi dufata amadeshe heroine. Narize mu Rwanda, mu Uganda. Maze kubifata narabayako kuri ivyo bintu, ndabadepanda ku buryo atakintu na kimwe nashobora gukora. Ndaba mu ibarabara, ndava muhira, abavyeyi barampiba ntako batagize, baramfashije, baranje mu bigo bitandukanye. Nagiye muri Tanzania, baramfashije bikwiriye ku buryo batinda barampiba, bagenda kuba mu ibarabara. Nabaye mu ibarabara igihe kinini cyane ku buryo atamuntu umwe ariko ndabamenye. Nta kintu na kimwe nashobora gutunga, nagurisha ibintu byanje byose. Sinashobora kurya cyane mu ngira icyo mfashe ntabinyoye ivyo bintu. Nibiyayura mutwe bibi cyane, ariko igihe kimwe kwera vyarazanye izindi ngeso, amakaraktere avana kuri ivyo biyayura mutwe, kwiba, kubesha, birazimvye. Ntushobora kubinywa kwera birazimvye cyane utivye cyangwa ngo ubeshe. Twariba n'abandi bagenzi twabana, twarabesha kwa twaba mu barabara. Naho mu Buyenzi mu barabara cyangwa mu Bwiza cyangwa mu Nyakabiga. Igihe kimwe rero nagiye kwiba ahantu mw'ishengero, muri iyo processus nyene yo kuba mu barabara no kwiba nafunzwe cyane, ubusho bwinshi, bese mu Bwiza, ubusho butandukanye. Sinigeze nja mu mirimo, kenshi Imana yangiriye ubuntu ntagarukiye muri bese. Umunsi umwe rero nagiye kwiba ahantu mw'ishengero, nari umusuma umwe mu barabara. Ngiye kwibana mu ishengero usanga umuntu aratemwanya, yari ari umurozi, Imana yamugiriye neza. Yatemwanya irankora ku mutima, ndumva ko nagashaka guhinduka, hama ndakizwa. Sinari nzi ibyo nkozi byari byo, ariko kugiye temwanya nizeye uyo muntu nawe yaciye mu bintu bikomeye, yararanye inyama z'abantu, yari ari umuntu mubi kandi yari muzima. Ndavuga ati uyo Jesu yamugiriye neza, uyo nagira ashaka kumbira neza. Ngenda ndira, cyamvuga ati namba mana uriho, nanje bashobora kunkitsa. Arahavuye aho hantu muga sinabihevye, narabibandanije. Ariko muri iyo minsi nyene sinivyatevye, nagiye kwiba ahandi hantu, baramfata banjara mu gasho. Hacaza kuvuga abantu ubutumwa ibintu vya Yesu byo gukizwa, navyo nizera n'ivyo nakunda. Umuntu ariko arabimbwira canke ajya tubona muri ville, ajya kuri bata, kuri plaza, basemerera bavuga ati mwihane, igihe kirageze, Imana irabakunda. Nawe umengo ni ibintu by'ama business abantu barimo. Narasohotse ndavuga ati Imana namba uriho, jewe ndizeye kuzonkiza. Kuko icyo gihe muri ivyo bihe nyene naragenda ahantu ngiye nko mw'ishengero kurondera abantu nsaba amahera. Hari ahantu mama yakunda gusengera, nakunda kuja kugenda kumurondera kugira ngo ashobore kuba amahera, nitwaye dushobora kubana. Umva abantu bariko barashinga intahe ngo bakize umugera, bakize amakanseri, bakaza n'amaresultat yuko babatoye ataco bagwaye. Nkavuga ati none gamana nimba ushobora gukiza abantu bagwaye ibi, je maze igihe mbaye mu barabara ntushobora kunkiza. Nkayivugira mu mutima mugabo nabo nayibwira, nkatansha avuye yuko Imana irenganya abantu, ariko Imana ntirenganya, mu mwizigi w'ibihe byose. Narayibonye ico gihe baramfashe banza kumfunga mu Bwiza. Bamfashe ariko 5 nari mfite dossier yo kuja mu mpimba, kandi sinigeze mvuga homba. Bamfashe mu mutimbaye, bari bankubise nakomeretse, cise mu gasho. Kwa Mungu muri iyo misi nyene haza abantu babiri baje kuvuga ubutumwa bwiza kuri Pentecote, hajya ku ntahangwa umuhungu n'umukobwa, baravuga ibintu bya Yesu agira neza, baravuga ijambo ry'Imana. Nabumvira kure njyamye ku ikarato, sengene no kubumva ko ibintu by'Imana nari byo nkeneye kumva. Navuga ati Imana none kubera iki kiza abandi, kubera ko bavuye kugira neza, kubera ko abantu bameze neza jewe meze nabi gutya, kubera ko muhira abandi bana bameze neza.
kwereka abantu twiganye bateye imbere jewe nagumye muri ibi mvumenga Imana ngomba kwicira urubanza naje nkicira urubanza ati jewe ndi wo gupfa gusa baca bavuga ijambo rimwe naryumviye kure ati mwese muri ngaha nta n'umwe atazotaha ati cette semaine meme tiyindwi nyene murataha mugabo ndabiharira ati wapi iyo sinzi ashita Imana nimba ari byo cishamenya ko ari wewe baragenda bamaze kwatuza abantu babwiye ati muze mwakire Yesu nara ndayibona babikora no mu busho bwinshi sinavyize naro umenga ni ibintu bari kuri n'akazi bakora sohotse kuwa mbere umupeje yarafite dossier yanje yaje arondera jewe nasohotse mu bambere aramuga ati kaga mukiba nana kari cenda vayo ainzi ko bagiye kunjira ari baje kudutwara muri BC tuja mu mpimba ari dossier otaha sohotse sinavyizeye nawe ati mana uriho bwa bundi barandekuye dossier nahise kuja mu mpimba muga kubera ayo madrogue umuntu asanga afite manke nubwo afungwa nubwo akubitwa nubwo yaciye mu bikomeye muheba biramugora kubera umubiri uramwankira n'ibintu bifise inguvu ku buryo no mu mutima wumva yo kuba bayibibuze hari abantu bahora bitabagura n'inzembe ndaso bagenzi bitabagura n'inzembe bati babibuze bica imitishi inge hari umutipe abantu biseka ku mpome bakikomeretsa kugira ngo ashobore kumva ko agize amahoro ubundi akamera nk'umusazi maze gusohoka sinabihevye ndabandanya muri iyo minsi nyene nja kwiba handi hantu kunyica kubera bari banyishe nsa n'umuntu yaravye ni nk'umumarayika w'Imana yaje mu muntu w'umugenzi arambona ariko arankubitira bimwe baza kuraba igisuma aje kuraba aravuga ati umwana ndamuzi kandi wowe ntacyo bavuze nubwo muko muramukubita mureke mubarire baguma bakondagura arankura muri abo bantu aranyivakiwa mugabo nasa n'umuntu yapfuye navuye ibiraso vyinshi amwe muri abo bantu acambwiye ati ruka sinaye gushobora kwiruka nambwiye ati ntibishoboka sinashobora no kuvuga nabivugira kure kubera nande amatwi yari yazivye haciye akanya sinzi nkomeza aho nazikuye ndiruka ndagenda uyu munsi mbandanya nyene nja kwiba hari iki badukubita baje dukubita bakuretse ukondera kwiba kubera umubiri waranka mvuye kwiba aho ni bafashe genda kurisha ibintu ari nivyo kuri bata ndi kumwe n'undi mugenzi wanje twahuriye mu ibarabara ambwiye ati ndaguherekeza turajana ndiko ndagurisha ibintu nivye numva umuntu ariko arasemerera inyuma yiwanje nari maze kumva abantu benshi duhura muri ville umuntu akambwiye ati wewe umumama umwe twarahuye muri ville ambwiye ati we Imana irakurondera ndambwiye ati wapi cevye navyo nizeye ndajabuka arankurikira afite ikibiri kinini ngomba kumukubita mugandagira ubwo arabwo ati sha uyu muntu kwero sanga ari Imana yamurungise sindamuzi ndajabuka mugabo ngeze kure nkagoma numva umenga karambwira aguma asemerera ati nubwo ugenda asemerera cyane nubwo ugenda wewe Imana ikirakurondera ndavuga ati wapi kindi gihe mva kwiba ndiko ndarengana muri ville yari muri iyo minsi nyene yihinduka cyane umva umuntu ariko aravuga nemvuye kwiba ngindi ko ndihuta ni mamanki umuntu avuga ati ndamwibara aho byasemerera wewe nibwo ivyo urimo byose ikintu cya mbere yavuze ati ubwo busuma urimo Imana iragukeneye ubivemo wihande kugira ngo ushobore kugira iki kuzora ku bugingo budashira ngiye ngo mashaka sindamwumve mbwa ahantu hose nagenda igihe cyo naguma ndagyumva harageze igihe ndiko ndaraba televiziyo ndi mwirabara naburaniwe ndiko icyo niba nkabona televiziyo umenga umuntu ariko aravugirayo akaramvugisha nkumviriza radio ndahantu nicaye iradike vugira ahantu kure mu buryo murambwira radio muvumwe karavugana nanje ati ivyo ikiganiro acishemo cyane umuntu akaravuga ico gihe umuntu uneka arasemerera inyuma yiwanje kandi akoma induru turi kuri bata hari abantu benshi avuga ati Imana iragukeneye wewe hinduka va muri ivyo bintu Imana iragukunda Yesu aragukunda ndavye inyuma yanje sanga ni wa mutipe yaza kutubwira ubutumwa bwiza mu gasho ndagira ubwoba umutima urasimba ndagira ubwoba bwinshi ndaviyasho yasemerera nk'umuntu mengo niryo rya nyuma n'umunsi wa nyuma ahubwo Yesu mbengaraje uwo munsi yavuye yasho nyinshi hari igihe muhira nigeze bavyizera namaze igihe kinini ndababesha cyarafashe nk'umwaka umunsi rero nkijijwe neza kubera ico gihe naranywa inzoga narabivuye mu vy'amabooster naranywa inzoga nagiye hano mw'ishengero numva umengo nshaka kuja gusenga nje muri iryo shengero baravuga ubutumwa bwiza numva ati cyo n'umunsi ndahevye byose cyo ndahindukira ndatamuhira ndamubwira mutambuka twadusanga ibiyeri yagomba kumfasha nko mu mwana wiwe tuse turasanga inzoga
ati mutama agenda bihevye byose n'inzoga zisubira kunywa ndahinduka ntangura ubuzima bwo gutangura kumva yuko nshaka kuja gusenga inyota tanguye kuza muri jewe kumva umengo narondera Imana aho umengo ntanguye kubona Imana ibaho nta wundi ntayindi nzira ibintu byose nagerageje byaranse hama ndakizwa hari abantu bakoze Imana bigeze kumfasha impande hafi yo muhira niho nabona nsengera niho numvise umengo noja kuhasengera kubera navuga ati ngiye gusengera kure abantu bose nivye bomfata bazica banyica nagiye hafi ndaba muri ubwo buzima kugeza uyu munsi mu mwaka wa 5 ndashimira Imana abavyeyi baranyizeye Imana ngize umwiziki ko mu muryango hari n'abandi bakoze Imana bansengeye bitwa Viateur baraje muhira muri ico gihe cyo guhinduka sinari nzi ko abantu baza muhira kugira ngo bansengere baraje baransengera je namwe barabara Imana yasanze bamwe barandi yarumvise amasengesho yabo ndataha barambire ko bansengeye sinigeze ndabimenya yego twasuri ngaha mu kigo dufasha abandi Viateur nyene turi kumwe ndashima Imana kubwabo ndashima Imana kubw'abantu bose bansengeye abavyeyi bambaye hafi ntivyari byoroshe ariko ndizera neza yuko Imana misi yose yamarondera intahe kugira ngo ishobore kugira iki kuzofasha abandi sinari nzi ko noba ngaho uyu munsi kugira ngo ishobore gufasha abandi ariko ndayishimira kandi ndizera neza yuko ibyabaye byose nivyo wanshavutse umugabo witwa Joseph niwe wamubaje bavukana ati tubabarire ababwiye ati mwebwe ni Imana gusa bakoresheje kugira ngo muri ibikoresho byo kunshikanaho ndi uyu munsi sinoshavura ngo kahise kanje kabaye kabi nivyo ariko ndashimira Imana kuko yari izi yuko ibintu byose niko ndabicamwe ni kugira ngo naje nzoshobora kugira iki uyu munsi umwe nzoseruke mfashe abandi yego kandi ndizera neza yuko jewe n'abandi bose babifashe hari n'abandi mu Burundi abitwa baciko abitwa abandi babihevye ni icitegerezo cyiza kugira ngo iki kiza ibiyayura mutwe gishobore kugira iki kuvaho abandi boneye ko bishoboke ko bohinduka yego nibaze ko ari byo wonye kandi ndafite ibyizigiro yuko inyuma yabona ubuzima hari ubundi buzima bwiza Jeune twa mutarimo Wesley Wesley wamaze kigenda gutana muri centre umva bisanzwe nange kugira neza je naragize rushiti mu bisanzwe ikigo cyatanguranye na jewe anye niho bimukiye ari ikindi kigo cyari kiri hari anye cyatanguye ro 5 y'umwaka uheze hama imbere yuko ndabitangura nabibwiye byangendeye neza naramaze igihe meze bien kuko nagitanguye DJ nyene mfise decision atamuntu turi kumwe ari abantu kadere gusa turi kumwe bamfasha ndamara ikintu cyindi yose DJ nyene ikigo ndakibamo neza ku buryo nanje nyumva yuko atana kimwe nashobora guheba niko vraiment umwanya n'umwanya ku biguma bigenda niko abantu baguma baza abandi bagwayi baza tukabana gutyo aragera igihe nyumva yuko meze bien naramaze amezi 6 ata drogue ataki meze neza manashe haize ikintu c'amezi 4 nyene nagize rushit cyandasubira mu kigo hanze ego ngaho naje mfashe decision mvuga ati ana izo nabonye si bito kandi ndashobora kubiheba ko namaze n'igihe ndi mu kigo atavyumfata yego anye ndamaze na Jeune 20 umva i le 20 dimanche prochain niyo nzoba nk'igicukwezi okay wose waragize amahirwe undi yuko uja ku ishuri yego warusanze wiga nsanzwe niga mu rwose na ejeje wari makangara nabeye muri Twagendeye yego mugabo urumva ati ni namara kumera neza ndashaka gusubira no ku ishuri yego vraiment ndabishobora yego wese ntushobora kubuzi baba barabinyoye mugabo akaba barabivuyemo uko bari mu buzima busanzwe bariyo benshi vraiment bariyo namambona n'abandi bagenzi nico gituma afise n'intege zo kuvuga ati ndashobora kubiheba ko ujye anye nimba yarabishoboye je vyonanira gute yego wese ugerageje kuraba ubundi intambamyi canke nuvuga inkurikizi mbi z'abantu baguma bari muri drogue batipfuza kubivamo n'inkizahe nuko atakazoza karimo ushobora kugira mariage twese turifuza kubaho neza ejo kuko yarakuvyaye arafise famille arafise adresse uri umuntu afatiye yaro mutwe ushobora kubufise adresse ufata booster ushobora kugira mariage ngo vyare n'undi mukobwa mugire kazoza keza nk'ubwo buzima
nishobora kubugira ufata booster oya nico gituma umuntu akwiye gufata decision akabiheba mbega ubundi biba byoroshe umaze kubiheba uri nko ngaha usubiye muhira nta bishikanye no kumva mu zindi ntambwe kwisanga zigutumye kubisubiramo nimba bibaho niki wumva ahanini ibice bigukwegera kudisubiramo ni nk'ivyaha ahanini cyane cyane hari agakuku akaba ariyo no gusubira muri babagenzi ko Jeune naratashe nitaha impanuro zose bamaye narazikurikiranye mugabo ikintu nibagiye nagumye mfise bajya abagenzi nyene no musi murashobora kwicarana ukavuga ati Jeune nahevye booster ukanywa inzoga kumbe inzoga nayo no musi mukicarana ejo bikaca bikunanira kubera umva bo muricarana ukamama wabonye muri za swindi nyene nawe warafashe decision ukavuga ati reka je ndashobora kubicaramo atazamfata mwikunda cyo kufasa ubanza kwanza gukomeza wowe nyene ugakomeza ukavuga ati je narafashe decision reka kwanza ndeke kwicarana nabajya abantu nindura abagenzi bajya tugize turicarana namaze kumona yikomeze neza namaze kwipima no ngahanze ose apaho yuko byo none ubuzima bwawe hari inkurikizi mbi ku buzima bwawe mbega ku muryango ho hari inkurikizi mbi zishaka gutera zivuye kuri wowe uwo muntu abafata drogue ego ziriyo nka jewe kwanda ndafise inkurikizi mbi nashikiwe n'ibibazo kubera drogue nafise famille nkunda yaramfashije byinshi nga biratey biransiga kubera drogue numva ntibashobora kuguma bakwita iminsi yose hari abandi bantu tuvukana hari abandi bantu nabone bakwiye bakeneye ubuzima bwiza ejo rero nimba warananiranye haragira igihe famille ivuga ati uyu muntu vraiment yatunaniye ose nafeka jambo ushobora kubwira canke nk'impanuro abakiri muri drogue kumbura batarashobora kugira amahirwe yo kuza hano muri centre urumva ugira uhebe kwanza umva uyicoma drogue umuntu ari we wese acoma drogue agiheza araregreta nawe ubikunda gute ukiheza ko bukeneye umubiri ubishaka mugabo uhejeje utegerezwa kuregreta rero nimba umaze kuregreta ukumva yuko ari ikintu kikubabaje utegereza kwiyumvira ukavuga ati reka jewe nje ahantu mfume ngerageza nje muri centre cyangwa nje ruguru nshobora guhebera drogue gusa muri centre no muhira birakunda mugabo ni decision kuri wewe ico no babwira bo nuko bo kwiyumvira bakavuga ati reka mpebe kare niyumvire ngenda ahantu shira umutwe wanje hamwe yuko byokunda nkabiheba kuko ikintu kigoye guheba ni ikintu si ikintu upfa gufatira ingingo umunsi umwe ngo birariheza umunsi umwe ngo biragoye byabo bikwiye kubyicara ko wenyine ukavuga ati jewe ndafashe decision reka ngenda ahantu mvugane n'abavyeyi bakimfashe mu kintu yego bose murakoze cyane merci namwe